urabona yuko aberewe. Let's go DJ, yeah shit, mukomere amashyi menshi. Araberewe. Bumva hari inyuma muraho turi kumwe cyane turi kumwe cyane gose. Sava reka kumbure twegere imbere bakubone neza. Uyu muramuzi kumbarambesha sha arabesha ouais voilà mukomere amashyi menshi Meili kandi Meili sava ibintu byose ni sawa. Rero kuri mwebwe reka nsabe batugire mikro neza, gerageza muyigire neza kubera hariya sindiko ndayumva. Rero turi hano kugira ngo dushobore kubashingira intahe mu baririmbyi twari dufise babiri, hakaba harimo n'umukomediya umwe. Muririmbyi wa mbere dutanguriye ko ni Meili. Meili rero musanzwe mumuzi yuko ari umuririmbyikazi akomeye kandi ahambaye cyane muri kino gihugu cy'u Burundi. Akaba yaranashoboye rero kuja muri no mugambi programme ya resilience. Rero ibibazo byanje ni ibi Meili bibiri. Ikibazo ca mbere, urugendo rwagenze gute kuri wewe? Wungutse iki muri voyage washoboye kugira hamwe na Union Européenne? Nibihe mwaciyemo wibuka wishure wisunze iyo programme? Karibu. Murakoze cyane, banze ndabaramutse. Hari abatamenye nitwa Meili, kubatari banze amanda mu n'igikaza mushasha nibaza ko muzogenda muramenya afamazo hama Sadi. Yego. Urugendo nagize ndi kumwe na bakuru banje Sadbi hamwe na Mutima le Comédien. Uvuga ko gwari urugendo shure kuri jewe. Kwako ni ryambere nashitse mu izo ntara. Nagize urugendo runini ntari bigere ngira. Ngenda ndabona ubuzima abantu bato bato babayemo, ngenda ndabona akepo bishimira kubona aho bari ubuye. Harimo abatari baronka amazi meza ariko bayaronka, hari abatari bazi icari cyo kuronka umwimbu mu gihe imvura itagwa, hari abatari bazi ngo kujya ku bitaro bigenda gutwa sangagenda n'amaguru agashika yacikanye. Urumva nyene no ko programme resilience yaje kugira ngo irapfuye kandi n'ibintu ubona ko bishimira cyane malgré que kuri jewe no umenga haracari urugendo runini kugira ngo babe bari ahantu bifuza. Ikibazo kigira kabiri, mbega coba cerekeza kuki nikiye kintu utazokwibagira muri voyage mwagize, ce qui t'a marqué beaucoup? Bon, nugo rukundo nyene rugaragara mu maso y'abo bana, malgré que babayeho ubuzima buto ariko ukabona barishimye, baratubona bakishima, ukabona baratwiruka inyuma bakadukurikirana hose tugiye, ukabona nyene ko ari ibintu nyene n'ibintu nazofanye bagiye ukuntu bakwereka urukundo. Warabonye unareze n'umwana wiyumvise gute ugerageje kuraba ubuzima bari babayeho? Franchement narageze cyane kurira naritse ariko nyene ntiyari kurira kubera yuko ari bitameze neza, ariko yari kwakurira nyene ko umuntu umukenyezi y'umuvyeyi wese yogira intuno impuhwe yo kubona umwana ari mu buzima nk'ubwo, mukakubona aguma yimwenyura aratwenga ameze neza. Kandi narishimye cyane abamama muco nabo mama bagenda barigisha kongo bakagenda bigisha ingene bafungura neza. Ngaha muri twese turazi ko umuntu agizwe n'amagara, udafite amagara nitwe ko turi ngaha sivyo bana, ko turi ngaha tutameze neza. Rero hari abana batoya baba hariya ruguru bamerewe nabi, gusanga baronze ntibafungura neza, ariko mwebwe muje mushima Imana kubera murafite ibyo mufungura sivyo. Rero ikibazo macamate cyane gose ko nabo mama bafata initiative ntibabihembegwa, ariko baragenda bakagenda kumuhana bagenda bari bigisha ati sanganya ngaburo dema mubiri nanga ngufu. Ouais, c'est ça, on est toujours avec Meili. Baza kwakira Sadbi aduhesho gushika buce sivyo? Abashaka gushika buce ni bande? Duza amaboko yanyu birabiri rero ndabe. Hejuru y'amafirimbi ndayumve. Let's go DJ, let's go. Cheers.
Stop, DJ, stop. Pulo. Mwiriwe. Nimore. Mukomera machine européenne quoi. Yaga. Oyo. Yaga. Oyo. Ebare, mukomera amashi yo kubegwa Satubi. Ni umujene sivyo? Arakaze. Abakunda Satubi shaka mafirimbi gusa mafirimbi. Sego, murakoze cyane, murakoze. Uyu yatudugije kure cyane sivyo? Mwongera amashi menshi tumwumvirize rero. Murakoze. Agacerere rero tumwumvirize sivyo? Security hagarika abo bantu ngaho. Satubi n'amahoro. Turashimira Imana namwe. Umeze neza? Yego. Karibu rero hano turi kuri Centre Jeune Kamenge. Rero uno munsi tukaba twaronse chance cyangwa ibakwe yo kuba twakubonye no kuba bakutuzaniye kugira ngo ushobore kuduha ko kuvyo washoboye kugendera igihugu cyose ivyo waciyemo ivyo wabonye na cyane cyane mu mugambi mwiza cyane wa resilience. Aho rero twashoboye kukubona n'abandi baririmbyi warashoboye kugendera intara zitandukanye imico itandukanye warabonye byinshi. Rero urugendo rwawe rwari rumeze gute uri kumwe n'abandi wungutse iki muri voyage nashoboye kugira n'ibihe binini mwaciyemo wibuka mu kwishura wisunge tubeho neza umuco w'iterambere twiteho amagara karibu. Murakoze cyane. Reka mfata akanya ko bazashimire kandi ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ku migambi myiza yazaniye abenegihugu ni twebwe uri Umurundi turabarundi. Mu byo twagiye turabona hari imigambi itandukanye yagiye irangurwa twarabyungusemo cyane kuko twabonye ikintu gikomeye cyane irishira hamwe ryagiye riratwigisha natwe tukidufashanye iyo ufise uburyo runaka nawe ushobora gutera ku bintu runaka. Iyo niyo nyungu ya mbere nagize kuri ico. Mukomera amashimeshi Satubi aracabandanya ariko aratubwira inyungu yashoboye kuronka iyo akaba ari inyungu nyamukuru. Satubi ubuzima wabubonye gute mbega uno mugambi hari icyo ufasha Uburundi n'abenegihugu mu bijanye n'indimo? Ego nko muri commune Ruyigi muri commune Gisuru mu ntara ya Ruyigi abantu barashoboye abarimyi barashoboye kurozwa pompe ivomera amazi no muci aho bashobora kuvomera ibitego. Murazi ko Burundi butunzwe n'uburimyi hamwe n'ubworozi. Ibyo rero izo njya iyo zivuye hariya ziradushikira tukaca turwanya inzara ugasanga igihugu nta nzara gifite. Ouais, il essaie de répondre aux questions justement, c'était pour l'agriculture en général. Ouais, il a vu quand même, ça a été super, ça a été l'aide quand même sur la population du Burundi. Auparavant, on n'avait pas une bonne récolte justement pendant l'été. Mais avec l'appui de l'Union européenne, quand même, ça a aidé. Maintenant, on peut avoir la récolte même pendant l'été. C'était toujours avec Satubi. Ikibazo kigira kabiri niki kintu utazokwibagira muri voyage wagize cyagukozeko ku mutima ico tushobora kuvuga c'est qui t'a touché, c'est qui t'a marqué beaucoup. Chakima marke nko mu ntara ya Cankuzo twarabonye cyane umwana yitwa Jonathan batweretse foto yiwe yarafise ingwara yo gufungura nabi ariko inyuma y'umugambi twiteye amagara umugambi wafashije cyane mu kwigisha abavyeyi ukuntu bashobora gufungurira abana babo ifungurwa nziza. Uyu mwana rero twamusanze ameze neza kubera uwo mugambi turashimira ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya. Mukomera amashi menshi. Merci pour Satubi. Reka rero tumusabe aruhuke kumbure turaza araza kuririmba Satubi babwire kuza kuririmba aragaruka arafise umwanya wiwe isaha yose. Merci beaucoup.
Mahoro. 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 Je me tiens ici devant vous pour vous souhaiter les bienvenus au Centre Jeune Kamenge. C'est un centre où les jeunes sont là pour s'informer, aussi pour se former. Alors, vous êtes les bienvenus. Magazenga kugira ngo ndabifuriza ikaze muri kino kigo cy'ugwaruka cyo muri Centre Jeune Kamenge, aho ugwaruka tuhahurira kugira ngo tuhavome ibyiza byinshi bitandukanye. None turabakengurukiye kubona mwaduhisemo. Hariho ibindi bibanza byinshi kandi byiza mwari gutora, muga kubera ibyiza indero n'ingabirano nyinshi mwakuye muri Centre Jeune mwahisemo kugaruka hano. Turabifurije rero kuroranirwa. Kuroranirwa mu kanya kose muzakumara ngaha. Tukabibutsa ugwaruka musanzwe muri Centre Jeune cya kivugo twamatubwira ko amahoro yanje niyo mahoro yawe. Ibi byose biza kudufasha kugira ngo dushobore kubandanya dutsimbataza ayo mahoro. Nyakubahwa mwaserukiye maire de la ville, nyakubahwa muserukira Union Européenne muri kino gihugu n'abandi banyenicubahiro muri ngaha, tubifurije kuroranirwa umwanya wose muzakumara ngaha, muhezagirwe. Muraza kubona ko kino kigo ari ikigo cy'amahoro n'akanyamuneza kuko kirimo ugwaruka rw'Uburundi kandi ari rwo kazoza k'ejo. Murakoze cyane, tugira amahoro. Amashi menshi, amashi menshi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je n'ai pas les beaux habits des jeunes du centre culturel de Kamenge. Je n'en ai pas. Jewe sinari mfise imyambaro yo nga kuri Centre Jeune Kamenge. Alors j'ai seulement trouvé le chapeau ridicule Naronse chapeau gusa. dans ma garde-robe Rero mu mpuzu zanje pour attirer votre attention. kugira ngo bishobore kujana na mwebwe. Parce que je ne suis ni jeune, Jewe sindi umuyabaga, ni artiste, sindi umuririmbyi ni résilient. canke ubundi muntu. Et pourtant je suis là avec mon chapeau. Ariko ndi ngaha n'inkofero yanje. Amashi menshi rero. Alors monsieur le représentant du maire, monsieur le directeur du centre culturel, Ba nyakubahwa mwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura hamwe na Centre Jeune Kamenge, aussi les représentants des partenaires au développement, je vois des collègues de l'Institut français du Burundi. n'abandi dusanzwe dukorana muri IFB. Nous sommes donc réunis aujourd'hui ici entre jeunes Uno musi twahuriye hano avec quelques célébrités hamwe n'abantu bakomeye cyane pour évoquer les succès et les belles histoires qui jalonnent ce programme d'appui de l'Union européenne à la résilience. bashoboye gukora neza kandi twashoboye gukorana muri uno mugambi. Et je dirais que c'est pas un hasard si on est réunis parce que les jeunes que vous êtes si ibintu bisanzwe kubona twashoboye kuza hano. ont déjà fait preuve de beaucoup de résilience, Hari abantu muri mwebwe bashoboye gukora ibikomeye, ont déjà fait face à beaucoup de défis et de difficultés bashoboye guca mu ngorane zitandukanye pour rebondir et être là aujourd'hui. kugira ngo uno munsi mube muri hano. D'ailleurs, Nelson Mandela, que vous connaissez tous, Mandela muramuzi mwese, disait que la plus grande gloire ikintu nyamukuru yavuga dans la vie mu buzima ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, ntuze wikubite ku gikiriza yuko udashobora kugwa, mais la gloire réside ariko ubugabo buhagaze dans le fait de se relever mu guhaguruka kandi iyo waguye, à chaque chute. buri gihe iyo waguye. Voilà. Comme vous avez entendu, il y a un certain nombre de succès que je vais rappeler en 2 mots de ce programme. Shaka ndabibutsa ibintu nyamukuru muri ino programme. Juste pour non pas évoquer les noms en Kirundi qui sont un peu difficiles pour moi, Sinza kuvuga amazina agoye angora cyane, mais pour dire que
On a touché par exemple beaucoup de centres de santé. On a installé des pompes solaires pour les agriculteurs. Et ce n'est pas une mince affaire. On a en effet, comme ça a été rappelé tout à l'heure, aidé des enfants à sortir de la malnutrition. Voilà, les exemples sont nombreux. Et il y a aussi dans le domaine de l'accès à l'énergie, car même si nous sommes croyants, nous savons que la lumière ne vient pas uniquement du ciel, mais aussi de l'électricité. Voilà, le film et le single qui seront diffusés dans quelques instants retrace le périple des trois artistes burundais sympathiques, bien connus et engagés, qui ont accepté d'aller à la découverte des activités déployées dans ces programmes. Mais je dirais ils l'ont fait avec cœur et avec humilité. Et donc je voudrais les en remercier chaleureusement. Et les remercier donc de s'être engagés à nos côtés. Aussi dans le tournage de ce film. Et à défaut de concert complet, je comprends qu'ils ont accepté d'interpréter la meilleure chanson de leur répertoire. C'est-à-dire la chanson Résilience. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Isaac TV. Oh.